Dukurikirana kwisamereza n'imbonesha kure Burundi bwiza ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu kiganiro cy'uno munsi. Ikiganiro kigiye kuremeshwa na jewe Mugisha Elize. Ndabaha ikaze. Ikiganiro cy'uno munsi tugiye kurabira hamwe kubijanye n'inzitizi mu iterambere ry'Uburundi. Tuvuze ijambo inzitizi ni ikintu cyose kiza kukubuza gushika ku ihangiro kanako bawihaye gushikako. No mu iterambere rero hari inzitizi zitandukanye ziza zitubuza gutera imbere. Aha twovuga nko muri kahise haragiye haribonekeza ibintu bitandukanye vyagiye birazingamika iterambere ry'igihugu. Nk'akarorero nk'intambara iri mu nzitizi zikomeye cyane zagiye ziratuma igihugu kitiyunguruza mu bijanye n'iterambere ryacu. Aha twovuga kandi injyane z'amoko nico kintu caraje gituma igihugu gisubira inyuma cyane ku bijanye n'iterambere, kubera abarundi benshi ntibagiye hamwe, harabaye amacakubiri. Abarundi ntivyakunda ko baja hamwe bakorera igihugu cabo bari hamwe. Ivyo byose rero byaraje bituma igihugu gisubira inyuma cyane mu iterambere ryacu. Tuje muri kubu turarabira hamwe kubijanye n'amarigara. Amarigara ari mu bintu bikomeye cyane bituma igihugu gitatera imbere, kuko amarigara ari mu bintu bituma abantu badakora ngo bakorere igihugu cabo. Tukarabira hamwe kandi kubijanye n'ibiturire. Ibiturire biri mu bintu biza bituma igihugu gisubira inyuma, mbere kenshi na kenshi igihugu kikahomba cyane kubijanye n'iterambere ryacu. Tukaraba kandi kubijanye no gukunda igihugu. Nuvuga ikintu cyo gukunda igihugu ni ikintu gikomeye cyane. Gukunda igihugu kiri mu bintu biza bituma igihugu gitera imbere. Mu gihe rero hatabaye gukunda igihugu kirasubira inyuma mu iterambere. Toraba nko kubijanye gukunda igihugu nk'abantu bagenda gukora mu bindi bihugu biteye imbere, bahagenda bahiga amafaranga, bamara kuyaronka ntibazana imitahe yabo mu gihugu. Kuri ivyo bigatuma baja hamwe mu gushinga amahinguriro. Muri ico gihe iyo baje hamwe bagashinga amahinguriro mu gihugu cabibarutse, biratuma n'umunyagihugu ari hasi aronka akazi akiyungunganya mu bintu kanaka, bigatuma igihugu gitera imbere. Nk'akamo rero umuntu wese yohamagarirwa, umuntu wese arahamagariwe gukunda igihugu camwibarutse. Mu gihe aba amaze kuja hanze akaronka amafaranga yagiye kurondera, akaza gukorera mu gihugu ciwe camwibarutse, bigatuma muri babandi baja mu bihugu biteye imbere baronse amafaranga bakaja hamwe bakiyungunganya, bagashinga amahinguriro atandukanye, bagatanga ubuzi, leta ikaronka amafaranga biciye mu makori n'amataxi batoza. Muri ico gihe bizofasha mu iterambere ry'igihugu. Kandi abarundi barahamagariwe kuja hamwe bagakunda ibikorwa, bagakora biteye igomwe. Nuvuga muri ico gihe bizofasha mu iterambere ry'igihugu. Cuti bagenzi mane ko dukurikirana, ndabashimiye ku kigoro mwagize mu kuduha akanya. Murakoze.